mugurana abantu mutaziga ko muzoguranurwa kandi impera zanyu zizoba nyinshi namwe muzoba abana bisumba byose kuko igirira neza intashima n'ababi mugira imbabazi kuko so uwo mu ijuru agira imbabazi. Ahantu yashizeho amategeko neza arabereka byose uko bizogenda ni muri Matayo kuva ku gice cya 5 icya 6 n'icindwi n'aya majambo ndiko ndabasomera. Abashiriyeho principe zo muri ubu bwami uko bibwiye kugenda. Ntiwihore ugire neza abansi abaguha mu basengero basabira umugisha ugutwaye ibintu ntubigarukana ahubwo umuhe n'ibindi. Urashobora kuba uri kuriyumvira reka mbaze ikibazo none umuntu yantwaye agatongo umuntu yantwaye utuntu henda kubwira aravuga ngo muri aya maprincipe aduha avuga ngo guhora n'ukwanje urakora ibyo ushoboye ahubwo mbwira abakristo hari ibintu bitugora hariho amaprincipe yaduhaye mushwanye n'umuntu Bibiri ivuga ngo zana uwa gatatu abahuze. Twebwe ingorane dufise twiruka muri tribunal bwa mbere izo si principe biblique navyo birabaho mugabo ndi hokuru ya nyuma. Hariho amaprincipe yadushiriyeho y'ubu bwami ukuntu ibintu bigenda ukuntu twokora arababwira ngo nibakunyaga nugurana ntiwitege ko bizogaruka. Ashaka ko dushira imbere Imana n'ubwami bwayo hama ibindi byose bikadukurikira. Aravuga ngo vyobera iki umuntu akamaro kunguka ibivyaha mwisi byose akabura ubugingo. No kuvuga iki principe ya mbere n'ubwami bw'Imana. Principe ya mbere dushira Imana imbere ibindi bigakurikira. Ubu bwami turimwo hariho umwami abuganza ashiraho amategeko akurikizwa n'abantu bayo. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore wundi akamwifuza abamaze gusambana nawe. Ntimwumva ko bigoye. Ijisho ryawe ry'iburyo ryo gutirimutsa uri nogore uritekure byo kubera byiza gupfa ijisho ryawe rimwe hako umubiri wawe wose wotabwa muri Gehinomu. No kuboko kwawe kw'iburyo ni kwagutsitaza uguca igikonjo ugitekure byo kubera byiza gupfa urugingo rumwe hako umubiri wawe wose woja muri Gehinomu. Ariko atwereka ko igihambaye kurusha ibindi n'ubu bwami. No kuboko s'il faut perdre kuboko kumwe byari byiza ko bikogwa hako turatubwami. Ahantu mwavuga amen. No kuvuga iki ubu bwami yatuzaniye ikiguzi yadutangiye ntacyo twokigereranya. Byo bavyiza ko mfuma mbura vyose hako mbura ubwami. Azavuga ati mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ashiraho amategeko arayababwira kugira ngo bayakurikize. Kimwe mu cyatuma bereka aya mategeko yarabizi ko batobishobora. Mvira ndababwira natwe ntabyo twoshobora. Kumuna kunogora ijisho gacutega nirindi guhekurayo. Hari icyo yashaka kuvuga kenshi tutamenya. Mbwire abantu bagerageza gukurikiza aba principe hari amadini hari amashengero bavuga ati ukoze iki ntuzugira iki kwisabato enda babwire ntibishoboka ntabyo twoshobora gukurikiza la loi à la lettre nkuko babishaka dans l'Ancien Testament ngo bakurikiza amabwirizwa. Yesu atwereka ati c'est impossible. Je vous connais, vous êtes incapable gukurikiza amabwirizwa uko byabwirizwa kumera. Acazarira akavuga ngo ni jewe mwami w'isabato. Ni jewe mategeko nimunkurikire. Ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nimwankurikira nimuzozimira. Mu ntege nke zanyu mu kudashobora amategeko kwanyu vous me suivez. Je vais vous montrer le chemin. Ni jewe nzubu bwami, ni jewe naje mva mu ijuru, ni jewe nzingene bimeze. Ndababwire kimwe mu masokre y'Imana ntituza bapfuye ibyo barimwo aujourd'hui. Turimagina iparadiso ukuntu imeze yarabiduhishije. Ariko we warabizi. Nico gituma tubwira ati munkurikire ibyo mudatahura nzobafasha. Amategeko y'ubu bwami ntayo twoshobora. Murabinyemereye.
amategeko y'ubu bwami aragoye, mugabo hariho waciye inzira, hariho wabishoboye avuga ati ndabashoboza. Erega siwe wenyene Yesu yabishoboye, hariho n'abamukurikiye nk'akarorero abariko turiko turigana Bibiliya. Umuntu yitwa Paulo yarashitse igihe avuga ngo nagwanye intambara nziza, ico nsigaje cyonyene n'igitsibo. Mu Bikorinto ba mbere naho ku murongo wa mbere Paulo avuga ngo nimuze munkurikire, ngo munyigane, literally havuga ngo munyigane nkuko nanje nigana Kristo. Umvira ndababwire, hari Kristo hari imbere, hari Paulo akurikira hajya, hari ba Billy Graham hajya, hari ba David Ndaruhutse, hari abantu badufashije mu nzira y'Imana, hari abakozi b'Imana. Ja kuri uwo murongo nawe uzobishobora. Nimwavyumvise neza, ja ku murongo w'abandi uhereye kuri Kristo, nawe muri ubwo bwamuzokwinjira. Ibidashobokera umuntu bishobokera Imana.